yagize commentaire kubera abona iki igikorwa ko kimeze neza nakuvuga ngo ariko wamudugiye ko ravyemeye sinamudugiye ko no mbeko reka indirimbo udatukanye itari bwigero nka amavizi nkajya mu misi nk'iki je sinatukanye bro navuze ukuri wavuze ukuri navuze ukuri naramubajije igituma avuga ngo njenje ariko mugabirare kure muri rape kwiyemera tubesha bo birarekuriwe ariko wibuke banzu no bro ariko wibuke nibuki bavuga uko bande mu majambo make muri droit muri droit d'une personne sivyo havuga uko agateka k'umuntu agateka kiwawe mu majambo make gaherera aho kundi gatangurira rero nyimba vyemewe kizire kurengera hariya ukaca ugomba yuko umenga bari ugomba kwita ku mutwe ukibagira ko nabo bafise akiwabaho gatangurira rero iyo ntara ya Bujumbura n'umugwa mukuru w'igihugu n'uduserukira rero tuvuze Buja Flavor gitegirimo ngo zirimo hose viriza namwe mu kivuga all-cg sivyo ubu unagenda kubwiza ukuri jewe nagenda nitange kakarorero naravuye iwacu mu Rutana nzanyu no gushirisha bro hari 2019 indirimbo itari kiravugwa ngo indundi.com ako karugura kumva itari kiravuga uko wamenga nturi umuririmbyi sivyo naravuye ndiha itike inje gusa gushirisha kwa kaboro kugira naje isounding fresh sivyo Wanix kabide Wanix msatrizi Wanix do grand serpe nyuma kamera ndi kumwe na Pasi Classic aka Fumba ahora musira ndi kumwe n'umutumire novuga ati ni mwene wabona kingorongoro ni muto ya wiwe canke ninde ariko ku mazina yitwa SUMA B n'ibindi ndaraza kwitubwira SUMA B reka tumanze tuguhika twonga tunakuramutsa umeze neza ndashima bro yes ariko mvuze kuri muto ya kingorongoro ntukanguzwe yes ishora kukanguka kwera naramuhongo ye man yes nawe nyene yavyemeye kingorongoro wa muhongo yego none kingorongoro mupfike ko numva ijya ndirimbo njenje washatse kuvuga kingorongoro mugabo umuponda ebo no ya naje dupfa no mu brother like that so gusa nankabiyemera tu mu gihe uri kuvuga ngo ujeje nawe atacu turiko turabona ndishobora kuvyemera man ariko kingorongoro nubwo utakibona no munsi yarakoze ikintu kandi nuba ari karagikora ntuvuga ngo ntacari karakora kingorongoro yarakoze twemeranya rafise amahiti bo yarakoze naho mu kirundi ciza bavuga ati ishaje nibagwe rero mu gihe ishaje imaze kuba igeze kubagwa nibagwe hama ireke kuvyuri dadaza nayo dashoboye ariko tukiraho nyene kingorongoro ibikorwa yoba yarakoze byo tumuvuga yarashaje byo bari nkibi so kingorongoro yarakoze vraiment respect kuri we but kizere ko icavuga ngo njenje naho menazava aba peti yari yasize inyuma bose baraduzo bariko baramucako ahubwo byanadutangaza ari muri management mugati kabona umenga nta bikorwa biriko birasohoka nkuko yahora yipambanira wewe nko kuri za ijya ire unaona ire sasa ile ni ngoma kari wewe urababazwa na management rimwe ati nikore cyambere ati management ya kingorongoro ntirikirakora Ruta yaranayitotse ubu ntari muri management wapi ubarige asha naye yaravyivugiye none utero yabivuyemo kuri management yutakora be management ya kingorongoro yari ni MA bro utemo rero ntirikirakora niyo mpamvu yanayitotse oya yarakora nta wovuga ko itakora ariko mugabo ukuntu yakorera kingorongo ntivyari bihagije nkuko yakorera MB data nawe nyene ngira amazi kubona ko bidahagije urabona ko yabivuyemo yego utira mu management yihanure umwanya umwaragira n'ababaririmbyi cyane gose baraveteza umuntu kandi aribo bari kumudoza ati SUMA B ngaha mu Burundi aronse management MA ntayo yinjiramo bo no yinjira ariko sero nivyo tuvuganye abandi rero y'abakingorongoro y'abambidate y'ababaciyo bose ntibazi kuvuga bavuga nabi niyo mpamvu byaba bimeze byabaye nabi no comment yeah no comment what does mean no comment bo so reka nkubwire MA production ya 2017-18-19 CMA ya 2020-21 c'est-à-dire que MA yafashije MB data CMA yafashije kingorongoro kandi siyo MA yofasha SUMA B mu gihe agiyeyo bisigure ko wewe si bafise
project zabo bamukorera kandi nawe nyene bikavana nivyo yagiye asaba wagiye gusaba kwandikwa kwizina ntari bibazo kwandika kwizina hama uhitingire kwizina atabikorwa mugabo giye present ibikorwa ntari bibara kuduza kuko SUMA B yoje hose yo present ibikorwa cyane gose mu jambo rimwe ati abagiye bose nta bikorwa ba present bara presence ibikorwa ahubwo ari presence gutandukanye ariko nka SUMA B agiye ku present we bi present ukuhe tureke ivyo abandi base tubihoze bo wari wese afise strategy gwiwe tugombye SUMA B y'abatwayihojeje yiwanje nibanga bro mubibonera mu bikorwa kizire yuko kumena ibanga na kari mashinga ntaye bavuga ati kumera kabagabo no kugumya ibanga apana kucugenda ngo je no bigira ukuntu utibagiye ko no muri tere hajya igoro ryoguruye bakaga umupira ati nguyu uri au centre injiza vyokundana kandi tamu goalkeeper ari ndani niyo mpamvu woja kuvuga ati nokoruku winjije apana kuvuga ati no giteruku utarinjiza ariko bro nije ryambere ukoze indirimbo kuri channel yawe ukaronka ama commentaire ashika 30 wimvise gutonosa ama commentaire ashika 30 kandi nasanze channel yawe itahora ishika n'ama commentaire 10 niko era bro narakoze naricaye umwaka nicaye atakintu ndiko ndaraba indirimbo ya mbere nkishiki Bujumbura niko no bivuga yamaze umwaka itarakora ikigo niyo nashizeko sinashimye kuyipibriya cyane kubera ntari bwapange strategy ibikorwa ukuntu ngiye kubitwara rero iyo sero mbonye ukunge nabandi bakora canke ningene industry yubatse kuko uri ruguru wa muri ruguru mbeho wa ruguru uvuga ni he aha ukeneye kumenya mvuka uzombaze sijewe n'abafana banje sawa bazombaze inbox mukabakoze inbox kubera haratinyitse mukabweta ntiyatinyitse bro abandi bihakana n'abavyeyi no I'm proud naho mvuka bari right now naje kuvuga ku ndirimbo yanje njenje sinaje kuvuga ariko njenje rafisi ikomoka ikomoka ivuka mutama iyo hataba ahantu uvuka njenje ntiyobonetse kuko bije bintu byagukuje byahajya ahantu uvuka niyo njenje ikomoka ne butarubizi no comment no comment tureke kuza turinyegeza no comment mu misi uzotubwira ngo uvuka mubwira no narabivuze urategeza muri njenje naramubajije bro mbe burya uvuka ibujumbura kuturirimba ati nivyanka gose tuzoduka je sinahakanye ko ntazoduka nivyanka gose nawe mubazoduka nanje no ariko twagombye kumenya uzoduka banze ntegeze bro navuze uko nuko je mfise yo nzoduka none we kuvuga ibujumbura nivyanka nawe nihe uzohungira uzoja muri ntahangwa amaza gutware uje muri Tanganyika ingona zigutabagure si uko none so twe rero turi proud nuko dufise tuzoduga eske nawe nivyanka ni azohungira ukeneye kumva byinshi ja kuri channel yitwa SUMA BBH official urashobora gusanga indirimbo nyinshi niyo njenje irimu kugeza na ariko nuwanyishuye neza we nimba bazoduga nimba bazodibwa n'ingona canke ntangwa SUMA bazoduga he bo dufise tuzoduga turahafise ko ndiko tubaza SUMA B wonyene ngaha twumva kumenya azoduga bo ukeneye kuhamenya unsanga inbox jewe sinda gusanga inbox ko turi kumwe aha ni inbox n'ubundi jewe nawe ni inbox ngomba kumenya ko turiko tuyaga turi babiri bo ukeneye kuhamenya behind the scene ndahakubari nta turiko turakina kuko tuvuze scene aba ari ibintu by'imikino ariko jewe mfashe microphone ntaba ari imikino sawa inyuma ya kamera rero ambaje dushaka kumenya ukeneye nawe ngaha arandika muri comment ama acagenda amazina yiwanje ejo uzovuga ngo mvuka mu rungo ngo mvuka mu bwiza mvuka mu kanyosha so right now by the way ndashaka kuvuga mvuka je mvuka mu Rutana mu Rutana haratinyitse muga hatinyitse kubiki kubiki nyene sinzi washatse kwanyegetse sinashatse abandi bose mvuka ni vye je mvuka mu no icyatumye mvuga Abanyarutana baragushavuje nivyo ntibashavuje ahubwo ndahuba ntihavugwa mu izina turekane n'ababandi ahantu hatavugwa mu izina na so ari so uramuvuga mu izina waramaze gukura aya umugata ari so numuvuga mu izina nanje navuze rega Rutana ni so wawe niyo yagukujije no yakujije beshi rana ko tuhasange n'abandi ari geje usanga ndigitwarire ntari umva mu yindi ntara subisi none man SUMA B tugere gatoya wakoze njenje ariko kubera kidafise video kandi yari challenge mbona abantu bakurikiranye bivanye ku rugero rwawe rwa YouTube ko bahora bagukurikirana yarakurikiranye ku rugero rwiza mvuze ku rugero rwose mvuze ku rw'abandi why tarifise video bro
na nyene original nta video bafise ariko kora wisunga abandi canke tegeza urya hariho ibintu bavuga ati kizire yuko uzoja gusuzugura abandi banze mu murekere bijya wenyene yagize nawe niyashira ku video naje nzo ndaca ndayishira kandi projet ya irahari njenje video irahari bisigura we mu buzima bwe wubaka copy si copy kizire wubaka ku makopi ati tugenda gatoya ati ni yakora video nanje niho nzozana video bisigura adakoze video kugira umanzo nawe ukuntu yayikoze ukopiye we ntavyo ushobora ngo yicreate twemeze rero ko atari kopujya uduhe video hakirikana so cyangwa wemeza abantu ati ubukene bwamfashiriza hivi nakubwiye ati wabimbwiye ryari cyangwa uri kubimbwiye muri ndirimbo nakubwiye imba warayitegereje wabwiye abantu bose vuga ati nababwiye inti nshatse kubwira wewe ko yari uri kurambaza oye jene nakoje najura ngakoze namubwiye ati inde kingorongoro ati kuvaho wavyongeye ngira ndaguhongore tumvikane yuko yatavyonga sinomuhongoye rero sasa na video agakora narindi akore hama ndamukwite hasi naho nyene bizovana na action ashitse ibyo kingorongoro yarakoze umuhongora mu nibi kubera yaje yemera ngo ajaje nawe ariko rapira birarekuwe kwiyemera nanje uri kuriyemererega ivyo uvuga vyose nawe wiyemeye birarekuwe birarekuwe vuga ati ni challenge washatse kuvuma no sinashatse kuvuma izina wari wese afise ukuntu aryubaka umenye ungende nka naka iravuna sikiriza hivi bro genda kingorongoro umusororere icupa sikiriza hivi kuri yakene twari kuvuga ikiganiro yo mutabanza kumenyana na kingorongoro wachi achana na hivi ukanzwe nuko kingorongoro ya comment yagize commentaire kubera abona iki igikorwa ko kimeze neza nakuvuga ngo ariko wamudugiye ko ravyemeye sinamudugiye ko no mbeko reka indirimbo udatukanye itari bwigero nka amavizi nkajya mu misi nk'iki je sinatukanye bro navuze ukuri wavuze ukuri navuze ukuri naramubajije igituma avuga ngo njenje ariko mugabira rekure muri rap kwiyemera tubesha bo birarekuriwe ariko wibuke no bro ariko wibuke nibuki bavuga uku bande mu majambo make muri droit muri droit d'une personne sivyo havuga uko agateka k'umuntu agateka kiwawe mu majambo make gaherera aho kundi gatangurira rero nyimba vyemewe kizire kurengera hariya ukaca ugomba yuko umenga bari ugomba kwita ku mutwe ukibagira ko nabo bafise akiwabo aho gatangurira rero mu gihe bagafise barerekana des preuves yuko nabo bagafise hama nawe ukabanza ugacunya bro ariko tugiye muri industry y'umuziki kingorongoro siwe wa mbere yoba yiyemera gusumba abandi wayo watoye kingorongoro utatu yabandi konzi hari habiyemera baravuga amajambo mbere wanashima y'ibitutsi bakanatukana imbona nkubone ko atari babahanuye bazane nawe nyene bace vuga ngo baje hama ndabakubite hari nabavuze ko baje basumbya abahe abo n'abarapere nka bose abo nawe nibo dukeneye vuga uti gusa waratinye wagombye kwiyemera no bro by the way hariho umuntu ashaka kuvuga ati nje sumvya sivyo frame kamona ati respect waje kandi mu Burundi nk'umurapero avuze nje woyemera yoba banze tegeze bro mpeze duhani jambo stadirike ariko avuga frame kavuga ati kabisa uyu nahaje sinoro nk'ahantu nkuko navyumvise gasuma navyumvise n'uwundaza aje kuvurugana gusa reka kusigura menshi twumvise ngo mumbwire wowe woza ukemera ati jewe nabonye ajaje by the way nta muririmbyi w'u Burundi je ntubaha kandi ntemera gusa ndabubaha gutandukanya nkabemera gutandukanya abaririmbyi mwese abaririmbyi bose abantu bakubita sikizane kwambiye SUMA B abaririmbyi bose mu Burundi bizobagora gutera imbere ko abaririmbyi bose ndabemera kandi ndabubaha sivyo mugaha abantu rap ziwawe zindya mu mutwe n'ukuri zindya mu mutwe vraiment aho nshatse kuvuga kuri kategori ko yanaje ndumu rapper nshatse kuvuga muri kategori y'abarapper vraiment izi kote ziwanyu ngira zino iniwanyu no na ucuhumva ndibaza yo biro ya Kin TV ahihereje uhumva uzi kwava muri iyi site yiwanyu sha hari umuntu umwe nawe kandi nawe nyene naramushimiye nga navuze ati respect to you bro yego vraiment arakora nawe nyene mugabo origine yiwe ni ruguru nawe nyene bamubwiye ati nivyanka zoduga me
nuko afise yazoduga eske bamwe nabo ngaha bakwije 30 n'iyindi bakidodorera kwa ariko je ndiko ndayaga n'umuntu sima nk'umuntu umuntu aguma yagangwa hariya iyo ni hypocrite je nta muntu uzoradukorana ikiganiro mu kuyaga ibintu twe tugomba iterambere ry'umuziki sivyo jewe nagutumiye ivyo bintu vyo gukikiriza ngo nkwa mwese mugomba kugira bere ndasinda bikunda iyo umuntu akabaje ikibazo ati ninde muririmbyi wemera wayito muvuga uje wundi utemera gasikosa naca kwa nkarikosora ni nkuko nanje nshobora kuvuga ati SUMA B ijya ndirimbo wayiririmbye nabi simumbaye umufana ushatse kuvuga umuririmvyi nemera gusumbya abandi w'umuraperi w'umurundi antuka sha uragenda utegeze njenje byose irabivuga byose bose narabo hari umuntu atazi kuja kuri YouTube mugabo hari umuntu atazi kuja kuri YouTube ivyo rero nivyo tugomba kugwanya ngamo ahubwo ntushobora kugwanya byose ngo bikunda ikigano ugasanga kiraciye kuri Facebook ntegeze gatoya ndagomba mere nk'ushimira ego tugiye orsije kidogo muga ngoma mere nk'ushimira limitere yamaze kubona ijya ntuzeye ilimite ya Facebook plus WhatsApp yuko ariyo itumye teknoloji yo mu Burundi datera imbere iri kiraduza ahubwo niduze gusumvya hama ilimite ya 5000 igugwe na bose hama bagende barabe teknoloji yo mu Burundi apana kuguma twizizira kuri WhatsApp na Facebook ariko ndakurunkiye linki ugacumbwira ngo ndakurunkira nama mega bro ngomba ndakubwira ikintu kimwe no have witega ngo naho boduza ibiciro mumuzosha murabwa kuri YouTube mutereko muzana ibikorwa bitomoye muguma mupondana muzana ama hypocrite irifo ko muzana ibikorwa bizima nubu mukazana ibikombe okay baje baronka ama views kuma YouTube si bikorwa byiza baba bakoze ko hari abayaronka n'abatayaronka none twe ayo twayarosere nayo twibye none si bikorwa byiza none tuvugane mukuru nk'ama views amajana 2 mu minsi indwi nundi aronka views umuriyoni mu ndwi byitwa ama views muguru mva nebinga okay ndakubaze gato uremeye ndakubaze sawa mu kirundi ciza bavuga ati navuka rimwe yuzura ingobyi bro je navuye ruguru inza gupamba oya ntuce kuri ivyo hari umuntu ashobora kuri nini indirimbo ya mbere direct ivyo vya ruguru nta muri ivyo ya ruguru abaho nta muri ivyo hepfo ivyo nimwe mwabishizeho ni bimwe nkunda kugira ahubwo mwemwe nyene mwazanye ikintu bita buja flavor nariko tuzofonda Burundi flavor hama turabe Burundi flavor niba izote bibeho kuko niyabaho iyo umaze kumva buja flavor cumengana umuziki w'ibujumbura gusa abari ruguru utaje gupambanira mu reka ndagusigurira ico kintu ndumva ufise ibintu byinshi mu mutwe birande zorde iyo bakubwiye buja flavor Burundi buserukirwa na Bujumbura twogana mu mahanga barakubaza uvahe umva mu Burundi ukivuga Burundi umva Bujumbura ukivuga Burundi bose bumva Bujumbura iyo ntara ya Bujumbura numugwa mukuru w'igihugu n'uduserukira rero tuvuze buja flavor gitegirimo ngo zirimo hose viriza namwe mu kivuga orsige sivyo ubu unagenda kubwiza ukuri jewe nagenda nitange kakarorero naravuye iwacu mu Rutana nzanyu no gushirisha bro hari 2019 indirimbo itari kiravugwa ngo indundi.com ako karugura kumva itari kiravugwa ko wamenga nturi umuririmbyi sivyo naravuye ndiha itike inje gusa gushirisha kwa kaboro kugira naje isounding fresh sivyo none uri kuvuga uko kuko into kurunkira we ubikoramo hama nkakurunkira ivyankenerwa ko nabonye ari n'ibintu byari simple watanga gusa indirimbo hama nakava yayo byari simple mugabo bikarinda yuko urinda kuva hari uzanga kuko into bikurungikira ijambo rimwe rero n'umubabaro uri kuraza imbere ya televiziyo so umubabaro I'm proud Ndenda kwishura uwo n'umubabaro kwaza imbere ya televiziyo kandi kira muntu kira company ifise ukuntu yubatse birashobora gukaba urungitse ryari kosa ntushobora rero kuvuga ryari kosa gute kandi ntayibahaye muri flash naho nyine bambwiye ati ndunkira kuri WhatsApp bro narahishikiye mubiri wawe ndabibona gusanga ariko amategeko abivuga kandi biranze amategeko wowe ubona ko ari mabi ariko bajye bayakoresha ni meza kuri bo nimuze murinjira ubuzima bw'ubwo sinabinjiriye bro indundi ni ikintu cyambere nakurikirana kandi no nkikurikirana ariko amategeko yawo twari ko yasoma hama twayabona ati kirazira yuko uwo amategeko y'igihugu warayasomye y'igihugu ndi umunyagihugu oya warayasomye amategeko y'igihugu turi mu muziki bro mu gihugu waratsomye amategeko y'igihugu ni turi mu mategeko y'igihugu turi mu muziki reka ndakubwire
kuvyerekeye indundi je nagiye ko waje gukora ibiganiro ngaha muri Yakini TV wasomye amategeko Yakini Yakini mwabanje kumbwira le point principal oya wasomye amategeko nawe le point principal niziye bakubwiye shika hama tukorane washitse okay hama mukambwe ati turashaka kuguha ikiganiro izo ni le point principal ndundi baraguhaye point ingo ugomba buri gitego ugomba buri ingo nuko nyene vyama bimwe mbiriza rero ivyo ndabitahura ariko muga mumenye aka kantu ko vuga ati nsanga kuri siege kana karababaza bro umviriza none gomba sama faranga uri kurampa yego ugombye ku visibility y'ibikorwa by'iwanje tegeza umviriza nibiganiro uzobibura utaje ku masiege sikiriza je ndaza kubera ubundi bujumbura nabasanze n'ivyanka naho nzoduga ko ndafise nzoduga pana abandi muzongira muri ntahango hama mugaca muhura nibiza so sitadirike yambwira ati rero bro kuyadufashanye sivyo niyambwira nkuko ati okay yindungikire hama amafaranga wogomba kuzana ibintu vya santima mu kazi si santima man bazita santima ukumenga wowe uragowe no akazi kamara akazi kujya gapangwa biriza rakubwire mu kazi hatabamwo koroherezanya bro byose ari strict ukorohereza atari gisirikare koroherezanya bivanye uko bipanze ndakorohereza bivanye n'amategeko twe twanditse sawa rero reka ivyo tureke kubaha promotion sivyo niwe wayizanye reka ntaco nagacishijemo indokona mbeko reka barundi mufisi inzigo n'ibintu bisaza ko ya promotion kumera nga anye uzavura kana gupostinga ikiganiro ngo ni promotion iri kurado no nzogipostinga kwera kinyerekeye umuziki wanje rero abo bakaragaciyemo bakunzi ba Yakini TV nabo kuko bakunzi ba Yakini TV nashaka mbwira abarundi hari ibintu biharaje ngo ni promotion ngo ndiko mabandi wayo umenga mufisi inzigo ibikorwa mu bikuru umenga muri ko muri inyige mbiriza sinzigo bro mbiriza ndakubwiza kuri gituma mvuzuko siwone je nabwiye abarundi bose igituma mvuzuko ati tureke kubaha promotion twagiye orusije umva nazanyuna njenje sikiriza hivi nazanyuna njenje nibikorwa biri kuri YouTube mbe wabiravyeho warabibonye ibikorwa biriko turi kuri njenje gusa ariko twarangije mu kurangiza ikiganiro rero ngomba utubwire ivyo bishasha ugiye kudukorera canke nimba ari video gusa bishasha icambere asha kinagezweho muri uno mwanya afite gusa hari ibintu vyitamwo gusa mugi kintu mbona ati kiri kuri orere ni indirimbo narabuze n'izina ndayita gusa ni yakabore bo niyo muri boîte yo kuryoherwa mu kabare uko turi kumwe n'umuririmbyi bita reka ndamuvuga izina kubera bo turacha nikorabo kandi nishimiye turi kumwe n'umuririmbyi ari muri management bita Niyosere Entertainment bamwita Titus Dasaire iyo ndirimbo iriko ikorerwa muri studio bita Key Records kwa King Daniel ikorwa na Emi Pro abahazi barahazi n'abastari benshi bubashwe twarahuriyeyo ntimwave mvuga ngo ni studio zitazwi n'abastari bubashwe twarahuriyeyo ariko umenga uri kuri sigura bakumenye ku bro sukwisigura mbiriza sukwisigura aha mu Burundi n'umuntu wenshi umuha indirimbo ahubwo atiraryoshe mugasi numvise rogo ya studio nuba rero urumva ntibumviriza carte y'ikintu bumviriza ahubwo rogo ya giko ntuzeye jingo y'icagiko kugira barinde biyumvira uko nuko babumvise hari ahantu haba havuye ibintu bikomeye naho handi naho tuwa president ukazana igiko gikomeye abazokama bikurikirana si ubibabwira oya nasuma bakazana ibikorwa bikomeye abazomukurikirana iyo studio iri kuravuga sinshasha irahari turayizi kandi niyazana ibikorwa bikomeye boss bazoyihurumbira ariko niyazana ibikorwa biri fake ugomba hagombe haza umuririmbyi akomeye wo muri Amerika ntizokwitwa ngo ni studio ikomeye ndakwereka karorero ndakwereka karorero nyene okay by the way reka twinjire muri rusange muziki ndundi sivyo ntuzeye waiting ya D1 warayibonye ntayuzi ntaca abafana bazo awuyiza arayeze sivyo marabonye ingene ikubise hit sivyo sero nyimba ari byo bumvikanye n'abantu I don't know sivyo je narakoreye y'indirimbo mugabo ndayihaye wese andunka ngo ngende gukorana na One Way anduka ngende gukorana na Trick on the Beat anduka ati ngende gukorana na New L you already know why ko ntuze yakubise hit ikorewe muri iteka none ntimwayeme eske producer yakoze ijya so yakoze gwanje why murungika umuntu akirondeza ngo genda hariya eske woja gutora kijya gikogwa none waza ko uko mwoshima
SUMA B Yo. reka kuririra abantu sukubaririra mani genda proud anaje mu kandi numva ko umenga ugomba kuvuma ntuvuma kubera ibishobisho byawe oya uvuma kubera ushoboye ubu uri kuravuga na wewe muririmba kumwe ya muririmba kumwe mupanga ibintu kumwe aya ntitubipanga kumwe message twasi yo basi baririre kugira ndira je no ahubwo ndabaririmbire cyane ndabaririre baririre nabonye kumenga uri kura uzana ibintu by'amasantima kugira ngo bakumenye si santima kora umuntu aba ari karasigura ibintu ukuntu bitandukanye we ntiwumve ntushigikira umuntu ngo nuko yakoreye kwa ntuze hariya kwirikira message yatanze n'uburyo yayitanzemo pana gucumurunka ngo kintu koreye kwa noze ngo niho uzohitinga abagiye ko kurungika kugira barabe ko bagukosora babumvise amakosa yawe bankosora nanje rero nico gituma nihaye mu gihe nyimba ntararonka management niko no kivuga nzoguma kujya kwimara yankwirikira akwirikirwa n'ugiye kumushora sivyo uyu munsi nkoreye muri Iteka Record ejo nkorera muri Best Way ejo nkorera muri Kiro Record binashike no muri Band Boy shikeyo hama tuzorabe ahantu basi bakubwira ati ni heza si heza ahubwo uzombwira ati tiwe ameliore nta kindi kubera abakunzi banje rero kubora umwanya uratujanye sezera abakunzi banje yo bakunzi ba Yakin TV ndabashimiye uwo bayiyumviye wese kuraba kino kiganama akagishikana ku musozo so nta byinshi novuga ni one love tu hama mubandaye muja kunkurikira ku mbuga zose nkoresha ya Facebook Instagram hama n'izindi za Twitter zose ni SUMA BH official yeah Yes bakunzi ba Yakin TV Burundi nari kumwe na SUMA B umwe mu baririra abafana biwe ngo bamufana biwe ngo afise sentiment yuko umenga agomba kuvuma reka ndabwira ko ndabakunda cyane gose ikindi gihe naho nzogaruka ndi kumwe nabandi murazi ko je nicara nkora 24/24 urabona ko ndabazana abaririmbyi batandukanye abaririra abafana abiyemera ku bafana abagirane nyuma ya kamera ni Pasi Classic kuri mikro yari 1x kwa kunyene ciao ciao